bakunzi b'intara ya Gitega namwe bakunzi b'umurisho w'ingoma reka ndabaramutse ndabipfuriza umwaka mwiza w'2022 uzobera umwaka w'amata n'ubuki. Ikaze mu biganiro cy'uyu munsi aho twatorokanirije bimwe mu vyiyumviro bishikirizwa n'abahinga bamwe n'abakunzi b'ingoma kucokogwa kugira ingoma koko zibandanye zigirira akamaro abazivuza hamwe n'igihugu muri rusangi. Ari kwigenekerezo rya 20 Kigarama mwaka w'2021 aho imigwi n'ibigabiro biserukira intara zose z'u Burundi zitabira ihiganwa risozera indwi yahariwe umurisho w'ingoma ryama ribera mu ntara ya Gitega ari naho izo ngoma zikomoka. Abatimbo bo mu Gishora mu ntara ya Gitega bakaba barabiciye biracika mbere abari nabo batahukana ikibanza ca mbere bakurikirwa n'umugwi w'amagaba wo mu gisagara ca Bujumbura. Umuhinga mu kuvuza ingoma Shimirimana Oscar akaba nawe arongoye ikigabiro cyo mu Gishora kuba batahukanye ikibanza ca mbere ngo ni akanyamuneza ntangere aho Gitega yasubijwe umutamana ikaba iya mbere mu murisho w'ingoma. Ihiganwa ry'uno munsi ego jewe ndajakiriye neza nubwo n'ayandi mahiganwa umuntu atahora ayakira nabi ariko uyu munsi naho ndajakiriye neza gusumba uko nahora ndajakira na nyaburya intara nziza ya Gitega umugwa mukuru wa politike ari naho mbere ingoma z'u Burundi zatanguriye. Iyo ntara rero uyu munsi tukaba ari twebwe dutahanye ikibanza ca mbere. Imigwi itandukanye mu mahiganwa nkayo birakura ubumenyi butandukanye ariko abanyagishora bo nta kinini bahungukira. Twebwe mu bisanzwe aya mahiganwa nta kintu kirekire novuga ngo aradufasha ahubwo ico novuga coco iyindi migwi ihatomborera ni migwi isanzwe itamenyere ibintu vy'ingoma atabuhinga burenze gose bafise ni nabo baca biyungura bakagira ubundi buhinga uko iyo amahiganwa ari karaba acatuma iyo yindi migwi imenya ubundi buhinga bugaca bwiyongera. Naho twebwe ingoma twazivugije kuva kera twazivukiyeko uko nakaranga kabasogokuru n'abasogokuruza. Mu bisanzwe ingoma ntituzivuza kubera amaronko, ingoma tuzivuza kubera tuziyumvamwo. Innocent Ntiharirizwa arongoye umugwi w'amagaba wo mu gisagara ca Bujumbura akaba n'umuhinga mu ntambo zitandukanye ndangakaranga aremeza ko kubwiwe ayo mahiganwa abagirira akamaro. Bavuga yuko nkuko benshi babizi ingoma zaire hano nyene Gitega rero muri ico gihe twisunga vyinshi tukareka gutakaranga muga tukaguma muri ka karanga nyene muga ico dukora tugaca tunovuga tubiha umwanya ukwiye tukavyitondera tukabitegura. Muri ico gihe rero uza gusanga novuga yuko ari higanwa riba rifise ikintu kinini yarimara kuko haza ubuhinga bwinshi butandukanye. Muri ico gihe rero ucakura isomo ugaca ugenda ukicara ukiga ugategura higanwa rikurikira. Innocent Ntiharirizwa avuga ko kandi umurisho w'ingoma baw'ikibanza kinini na cane ko abeshi muri bo usanga barabaye mu gisagara ca Gitega aho anemeza ko ingoma bavuza zifise amamuko mu Gishora. Gambere bwo umurisho w'ingoma tuha ikibanza kinini cyane kuko mu bisanzwe twese twaje duterukira Bujumbura mugabo dufise intara zitandukanye tuvamwo ndagucire mu ngagenda umurimiro kuvuza ingoma nabihereye mu bitarukinzo Legacy ariho novuga ko nakuriye amaca ndaje kwishure novuga gisumbuye murarizi mwese nganye ne Gitega bitayeneje ubu gitwa yeneje yitwa Rise Gitega novuga yuko naciye mbandaniriza umurisho w'ingoma mu nyuma rero ndasubira ibujumbura muri za kaminuza niko rero kubandanya umurisho w'ingoma gushika kuri intambwe to novuga ko tugezeko babisigura ko najewe umurisho w'ingoma bagiye bose babonye tuvuzanya benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu rero benshi barakunda kwihenda ngo bavuze ingoma y'Ibujumbura nibaze yuko Ibujumbura hajya ugenda ukaraba neza nta muvuzi nta Mujumbura novuga kasisa ahari benshi uza gusanga ari abimukira bahaza bakahaba rero muri ico gihe benshi baca bazana imico itandukanye ariho rero uza gusanga abanyagishora baje kwigisha ingoma bakatugisha tukiri batoya hama mu nyuma tugateba tugakura tukabikunda rero novuga yuko turabiha ingufu zikomeye cyane kandi tukabitangira n'umwanya ndetse n'uburyo
nico gituma novuga yuko hari n'igihe bishika mu guserukira Bujumbura gashobora gutora ikibanza ca mbere. Umuhinga mu kuvuza ingoma Nshimirimana Oscar yihweje ubuhinga magaba yakoresheje mu kuvuza ingoma muri iryo higanwa avuga ko atatunenge yabatoye. Jewe rero sinovuga ngo hariho ikosa noba nabatoye umugwi w'amagaba ubaye uwa kabiri oyaye, ahubwo gusa nukongereza ubuhinga kuko baracari nabato, na twebwe uyu munsi barabona yuko dufisemwo abasore bakomakomeye bazi gusimba. Impanuro nubaha nukongereza ubuhinga kugira ngo nabone bashobore kwiyongera, bashobore kuzoza bararonka ikibanza ciza nkuko bari basanzwe bama baronka ikibanza ciza. Faustin Ntiranyibagira umurorerezi akaba n'umukunzi w'umurisho w'ingoma kubwiwe ntiyumva igituma abanyagishora bohiganwa n'abandi kandi ingoma zamuka iwabo, abigereranya n'ihiganwa ry'umuvyeyi n'umwana wiwe. Twebwe n'ukuri turabona umengana ibintu bitanabaho, bimeze kujya hotegurwa higanwa ku bana, iryo higanwa ukacurishiramwe umuvyeyi yakuvyaye hanyuma umuvyeyi akaza guhiganwa n'abana biwe. Murumva ko ari ikintu kitumvikana kuba ingoma ari soko ryo ngahi Gitega mu Gishora, bari bakwiye guhabwa agateka nk'abavyeyi bavyaye ingoma mu Burundi. Abo ntibaba bagihiganwa mu bisanzwe kuko nibo berekanya karanga k'ingoma. Rero bisa nk'uwofata abana akaza kubahiganishwa n'umuvyeyi yabavyaye. Mihiganwa ry'umwaka urangiye abanyagishora barashizemwo inzamba ibitari bimenyerewe. Oscar Nshimirimana akaba avuga ati mu bisanzwe inzamba mu bintu bijanye n'imico y'ikirundi, inzamba yaravuga mbere. Twebwe kera kuri basogokuru batanguye kuvuza ingoma kera, babanza kuvuza inzamba kuko zirya ngoma zivuga zirafise ico zisigura, kuva kurya batondeka ingoma, kuva kurya bacisha umurisho mwizosi, kuva kurya basimba, byose nuko benshi bagira ibintu batazi kandi batanabaza ngo umuntu azarabasigurira. Burya inzamba irafise icisigura mu bintu vy'imico n'akaranga, nico gituma twiyumviriye gushiramwo inzamba. Na kera rero, kera abami murazi ko bagwana haravuga inzamba, nico gituma rero burya iyo bahamagaye ngo mwabaheberamwe kwaba ari ukwibukiriza ati tuje ku rugamba. Arico gituma kizira no guca mu ngoma hajya ubuvunye umuheto, kandi bagututse ngo urakavunye umuheto baba bakubwiye ngo urakabura umwana wiwawe wifura. Benshi rero baravuza ingoma muga ntibazi ibizira, ntibazi ibyo bisunga, ariko tuzoza turabakebura bukebuke kugira bavyumve. Faustin Ntiranyibagira amenyesha ko kubera ko kutamenya kwa bamwe mu batimbo usanga umurisho w'ingoma bawushizemwo amafyeri menshi, akanasaba ko hotegurwa inyigisho ku batimbo bose kugira bose bavuze bazi ivyo biko baravuza. Mu bisanzwe ico biva ko kenshi nuko usanga abantu bavuza ingoma mugabo bakazivuza uko baziyumvira cyangwa uko babigishije, mugabo batigera bamenya akaranga n'itsitso ryazo. Nico gituma usanga haraho bazishiramwe amafyeri cyangwa ibindi bintu biyumviriye. Nico gituma kenshi abatanga amanota bakwiye kwisunga kuba mbere nabo banazi ako karanga n'itsitso n'akaranga mutima k'ingoma. Ntiboraba amafyeri rero, boraba karanga mutima. Inosa ntiharirizwa haruhande y'inyigisho zikwiye zohabwa abatimbo, asaba leta kongereza agashiro kabute gahabwa iyo migwi uko gatangwa abonaho kadashimishije bivanye n'inguvu n'uburyo bashiramwo mu gutegura ayo mahiganwa. Ni vyiza ko bogira amano vuga mu ginofuma formation bakigisha tugaterana ivyiyumviro kugira ngo izi ngoma zacu zishobore kugira gushinga imizi, kuko novuga ko tubandanije tuza duhura gusa. Urabona washaka navuga nakashiro kabute batanga, navuga ko kuba uravye imyitwarariko tubiha, uravye umwanya tubiha, uravye ngene duserutse mu makungu tuba mbere tukazana ibanza vyiza, mugabo agashiro kabute baho umugwi wa mbere meme no wakabiri cyangwa wa gatatu, turifuza yuko kuduga bakabishigikira bikwiye, tukabona yuko babishigikiye. Mu mahiganwa nkaya akenshi haribonekezamwo akarenganyo mu gutanga amanota biturutse ku kutamenya ko abashigwa mu migwi itanga amanota, kubera kenshi abashigwaho n'ubushikiranganje bw'imico kama usanga atabumenyi bafise mu bijanye no kuvuza ingoma, abandi bagashiramwo akamwana wa mama. Ivyo bikabaza abatimbo n'abarorerezi bakaba basaba ko abo batanga amanota botogwa mu bahinga bavugije ingoma. Uza gusanga mu migwi 10 n'ingahe irenga, ugasanga kugira uze gutora umugwi wa mbere ni ibintu biba bikomeye, ni ibintu nibaza yuko
boza barashiramwe abantu babimenyereye kasisa babizi neza nkuko tubona ubu ariko baragerageza kubishiramo kumburengera hari abavyiga mu mashure hari abagira ntimugabo je kubwanje ico nosaba nuko hojamwo ababizi inzobere novuga zasanzwe zavugije umuco w'ingoma kuko nizo zoheza zigagira zigatanga ubumenyi bukwiye. Umuntu kugira ngo ashobore kuja muri jiri yotanga amanota nawe y'ikintu afitiye ubushobozi kuko nk'umuntu yamaze 12 yoza gukosora ikibazo cyo muri kaminuza. Rero abaja muri jiri bo banza bakitonda bakaraba kwabo bantu nabo bafise ico bazi kandi batahura kubijanye n'akaranga k'ingoma. Murakoze. Ku karenganyo kamaze iminsi gakoregwa iyo migwi itatu iba yatsindiye ikibanza ca mbere itigera ijanwa guserukira igihugu mu makungu nkuko vyategerezwa, mbere hagaseruka imigwi itanitabiriye amahiganwa nkaya nkuko biherutse kuba mu misi yahera. Umuhanuzi wa Ramatari mu vyo ajejwe harimwo imico kama yasavye ubushikiranganji mu vyo bujeje harimwo imico kama guha agaciro iba vyavuye mu mahiganwa nkaya. Tuba twiteze yuko muri iyo migwi rero iba yabaye iya mbere ariyo ubushikiranganji canke abandi bose baheza bagahitamwo kugira ngo iyo migwi ariyo na cane cane iza iraserukira igihugu mu makungu gutyo igatera iteka igihugu catwibarutse. Ariko naho nyene tugize imisi tubona hariho ababirengako bagahitana umugwi utigeze unahiganwa, utanazwi, utamenyekanye ndetse mbere atanivyo ushoboye, gutyo bagasanga nibo bagiye bahajanye ngugiye gutera iteka igihugu mu makungu kandi imigwi izwi neza kwishoboye kandi kuko yapimwe ihari. Ico sinoja kubabesha kiratubabaza kandi cane na cane nk'abanyagitega tuzi neza yuko umugwi w'ingoma ufise amamuko n'imizi yawo ngaha anye Igitega. Baba batimbo canke abarorerezi babandanya basaba ibi bikurikira. Musanzwe ico twosaba nka twega abavuzi b'ingoma novuga b'intara zitandukanye nuko iri higanwa kugira ngo bari hagaciro kandi rinakomere nuko kujya benshi bavuga barabamaze no kubivuga mu mbonesha kuri zitandukanye haro n'ababisavye ngaha nyene mu bategesi bo mu ntara ya Gitega yuko iri higanwa buri hagaciro umugushoboye kuba wa mbere meme wa kabiri canke wa gatatu kujya ubushinge butegekanya bwa batatu ba mbere abo nyene bagaheza bagatoramwe bashobora guserukira igihugu kuko novuga yuko bibandanije kujya usanga biriko biraduca intege ugasanga nirihiganwa nta gaciro abavuzi b'ingoma bakiriha. Ingoma z'u Burundi zabaye za mbere mu mwaka w'ibihumbi 2014 mu kwezi kwa11. Aho rero ingoma zimaze kubiza mbere tuteye akamo leta yuko bodushigikira mbere bikunze nako gashiruka bute bakavyongereza vyoba ari ibintu vyiza cyane. Ingoma nakaranga kamenyekanishije Uburundi ku isi yose kandi nta handi gihugu dusangiye akaranga k'ingoma. Kubera ivyo rero leta yogerageza gushiraho ibigega cyane nko mu bushikiranganje bwo gushikirana bagafata mu mugongo imigwi y'ingoma mu Burundi bwose ku ntara zose, hanyuma na cyane abitanga gusumba abandi, hanyuma ibigo vy'akaranga bikagwizwa mu Burundi kugira ngo bishobora no gukwega ba mukerarugendo bame baza kuraba izo ngoma, hanyuma hakagwizwa amakompetisiyo mu Burundi no hanze kugira ngo vy'ukuri ingoma z'u Burundi zirushirizeho kugira akanovera. Murakoze. Ihiganwa nk'iryo rikaba rigiye kuzokwama ribera mu ntara ya Gitega iwabo w'ingoma imyaka yose rizotunganwa n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo imico kama. Ikiganiro mwagiteguriwe n'uruga rw'intara ya Gitega biciye kuri jewe Irakoze Rafael. Ushobora kuba ufise nawe interano yawe, urashobora kugira ico bivuzeko muri commentaire cyangwa ukandondera uciye ku nimero nitabirako kandi ya WhatsApp ariyo 79 20 15 30. Murakoze.